Bakunzi b'ikiganiro ku kivi ndabaramukije. Mu kiganiro ku kivi cuno musi tuja kugaruka ku bikorwa bikuru bikuru byaranguwe na nyine icubahiro umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza kuva mu ntango z'iyo ndwi twaraye dusozereye. Nyene icubahiro umukuru w'igihugu rero akaba yararanguye ibikorwa bitandukanye nko gutanguza icese ibikorwa byo kubaka ibarabara ry'igihugu rigira gatanu rihuza intara za Cibitoke, Bubanza n'igisagara ca Bujumbura, kugurura icese inyubakwa zitandukanye mu ntara za Bubanza, igisagara ca Bujumbura, Gitega na Ruyigi. Nyene icubahiro umukuru w'igihugu akaba yararongoye kandi umwiherero w'abagize leta y'u Burundi hamwe rero n'inama nshikiranganji vyabereye mu ntara ya Gitega. Turabahaye ikaze rero muri kino kiganiro aho tubayagira no kubijanye n'inkino zihuza abasirikare bo mu bihugu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko, inkino zuguruwe icese hano i Bujumbura na nyine icubahiro umukuru w'igihugu akaba na kizigenza mu nzego z'umutekano n'iz'ukwivuna basi. Mu gitondo cyo ku munsi wa kabiri igenekerezo rya 2022 Myandagaro uyu mwaka w'2017 nyene icubahiro umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yazindukiye aho bita mu Kagwema ku rubibe rw'intara za Bubanza na Cibitoke, aho yatanguje icese ibikorwa byo gusubiramwo ibarabara ry'igihugu rigira gatanu ku gice kiva mu Nyamitanga gushika kuri Shanik, igice gipima ibirometero bigera ku 30. Iryo barabara rikaba rizokorwa n'ishirahamwe Sojeya Satom. Umuyobozi mukuru arabi by'amabarabara hamwe n'umushikiranganje w'ibikorwa vya leta bakaba bararonsa akaryo ko gusigurira nyene icubahiro umukuru w'igihugu ibijanye n'ingene ivyo bikorwa bizorangurwa. Umuyobozi mukuru ajejwe ivy'amabarabara akamisha ko abenegihugu bo muri zo ntara za Bujumbura, Bubanza na Cibitoke iryo barabara ricamwo bafise uruhara ntangere mu kubungabunga iyo nyubakwa rusangi. Abenegihugu cyo tubasaba cyane nuko iyi nyubakwa y'ibarabara burya amafaranga naho leta yarondeye abarayi wacu twebwe abarundi twebwe abenegihugu isigura ko mwe wese arafise ico yoba yaratanze kugira ngo iyi barabara riboneke. Icyo bisigura ko mwe wese arafise uruhara kugira ngo iyi nyubakwa bayibungabunge. Kuri ubwo rero tuzotera kamo abajejwe intwaro ngaha muri Cibitoke, muri Bubanza no muri Bujumbura, kuko nari barabara mu province atatu Bujumbura, Bubanza na Cibitoke, bahimirize kugira ngo ubwa mbere batere ibiti ku mabarabara kugira inkukura igabanuke. Hanyuma kandi bazore bitaho mu bikorwa rusange ngo dusanzwe tubikora mu gusibura imifurege izo yasivye. Ikindi naco nuko ku bantu bazoba baronse imizibukiro canke bayironse abenegihugu tubazi ko na mu karere mu burere bwinshi bw'igihugu aho usanga leta yatangiye umuzibukiro abenegihugu basubiye kuza bakahubaka. Ivyo rero tugiye kuvyihaniza kandi twaratanguye ku byo bwuko aho leta yatangiye umuzibukiro haca hitwa aha leta burundu kugira ngo hageze ikindi gikorwa cyo kwagura ibarabara kibonetse leta ntiswe kuja mu ihumbi kugira ngo itange umuzibukiro ubugira kabiri. Ico nico hanene twasaba yego nahandi ku ruhande rwa twebwe bajejwe mu barabara biciye muri shahigwa bita Forute National tuzokwama turi ngaha kugira ngo ibarabara rise neza cyane gose. Murabona ni barabara rizuba risukuye rikoze mu buhinga bwa standard bita East Africa, ibarabara ry'imetero 7 z'ubwaguke bifise n'abantu basha imetero n'usu hirya no hino, vuga ko tufise bande ahantu ho guca hapima imetero 10. Kuri ubwo rero ni ngombwa ko twese tuyifata nka nkama twakibungabunga ko n'inka dusangiye. Iryo barabara rero ngo rikaba rizokubakwa mu buryo bugera ku miliyoni 38 n'ibihumbi 500 by'amadolari y'abanyamerika, uburyo bwatanzwe n'abakunzi b'igihugu cacu hamwe rero n'uburyo bwatanzwe na leta y'u Burundi nkuko twabishikirijwe n'umushikiranganje w'ibikorwa vya leta Jean Bosco Ntunzwe n'Imana. Bikorwa nyene cubahiro mukuru w'icacu Burundi ahejeje gutanguza icese kuri barabara rya Nyamitanga Shanik ari ryo twita barabara rya gatanu
kikaba ari igice ca mbere, ku gice ca mbere ica kabiri cari cakozwe, igice ca kabiri kikaba ari ca Nyamitanga Ruhwa ibirometero 50. Iki gice rero ca mbere kikaba ari ibarabara rya Nyamitanga Shanike ry'ibirometero 30 bizokubakwa dufashijwemwo n'abadufasha bane, ari ryo ikigega cyo muri Arabia Saudite catanze miliyoni 10 z'amadolari, ni banki y'abara bijejwe iterambere Badeya ku miliyoni 10 z'amadolari, hamwe n'ikigega cyo muri Kuwait ku miliyoni 9 z'amadolari, hamwe n'ico twita OFID ku miliyoni 8 z'amadolari, na leta y'u Burundi yatanze miliyoni 500 by'amadolari. Yose hamwe akaba ari miliyoni 38,500 z'amadolari. Igikorwa rero kikaba ari igikorwa caciye mu higanwa, akaba yishira hamwe Soja Satome yayitsindiye ku miliyaridi 46 n'ibindi hejuru. Hanyuma akaba ni shiramwe ryo muri Egypt rizokurikirana ibibarabara ryo twita Bureau de Surveillance yitwa MEG. Rero ibikorwa bikaba bizokorwa mu mezi 18 atagihindutse. Hama kuri ibibarabara kandi igishasha nuko kuva ku kibuga c'indege gushika kuri Shanike hazoba ari amabarabara abiri cyo twita double voie tuzoshobora gukora kugira imiduga ija ku kibuga c'indege canke abava ku kibuga c'indege bagende atakibazo giteye ingorane. Ico gikorwa rero no musi y'icubahiro mukuru w'igihugu yaje gutanguza icese. Akunguko kuri leta y'u Burundi n'abarundi nakabunguko gakomeye cyane muri azaci barabara iterambere birikurikiye. Iri barabara rero riri muhora wo hagati ico twita corridor central, ariryo baraduhuza rya Ruhwa gushika ku Mugina, aho abakongomani n'abatanzania n'abarundi bazoshobora guhanahana ibidandazwa. Iryo terambere twari turindiriye kuri iri barabara. Ahejeje rero gutanguza icese ivyo bikorwa vyo kubaka iryo barabara, umukuru w'igihugu nyene icubahiro Petero Nkurunziza aho nyene mu Kagwema muri komine ya Gihanga mu ntara ya Bubanza yaciye aja kugurura icese ishure ry'intango rya Kagwema rigizwe n'amasomero 12, aranugurura n'amazi meza azokora kuri iryo shure. Kuri iryo shure nyene icubahiro umukuru w'igihugu yarashimiye abana babaye abambere, akaba yabahaye akabahasha k'amafaranga 20,000 umwe wese. Ngaho nyene mu Kagwema umukuru w'igihugu nyene icubahiro Petero Nkurunziza yaragendeye ishiramwe ry'abene gihugu borora impene kitwa Coopérative Communautaire do Kagwema. Mu gihe abagize iyo coopérative bamenyesheje ko bafise ikibazo caho barima ubwatsi, nyene icubahiro umukuru w'igihugu yasavye abajejwe intwaro muri komine ya Gihanga kuronsa abo borozi aho bazorimira ubwatsi bwo kugaburira ivyo bitungwa, nawe acabemerera kuzobatiza imashini yo kuburima. Mu ntumbero yo kubatera intege mu korora n'ibindi bitungwa, umukuru w'igihugu akaba kandi yabemereye kuzobaronsa inkoko zigera ku 200 hamwe n'inkwavu 50. Imbere yuko aganuka ava ngaho mu Kagwema mu ntara ya Bubanza, umukuru w'igihugu nyene icubahiro Petero Nkurunziza yaratanze imfashanyo igizwe n'itoni zigera kuri 3 z'umuceri
ku benegihugu bafise amikoro make bo muri ako karere. Mu gitondo cyo ku munsi wa gatanu igenekerezo rya 2025 Myandagaro uyu mwaka w'2017 umukuru w'igihugu nyene icubahiro Petero Nkurunziza yararamutse agendera ikambije gucungera inzego z'igihugu iri muri zone ya Ngagara muri komine Ntahangwa hano mu gisagara ca Bujumbura, aho yuguruye inyubakwa y'agatutu k'imanza yubatswe n'intwaramiheto zo muri yo kambi. Agatutu gafise n'inzu z'amanama zigira kuri zibiri, hakaba hariko harubakwa n'ubwogero bita piscine mu gifaransa, byubatswe mu ntumbero y'ihimbazwa ry'imyaka 55 irangiye igihugu cacu c'u Burundi gihabuje inayo kwikukira cari caranyazwe n'abakoroni, nkuko twabishikirijwe na Alain Diomede Nzeyimana, icegera c'umuvugizi w'umukuru w'igihugu. Nyene icubahiro umukuru w'igihugu nkuko amazimisi abikora mu gihugu cyose mu ntumbero yo kubandanya twigina imyaka 55 imaze duhabuje intayo yo kwikukira. Uyu munsi yakase igitambara cyo kwinjira agatutu bakunze kwita mu gifaransa messe des officiers muri uru rwego rudasanzwe rwo gucungera inzego zikomakomeye z'igihugu, aho aragatutu kameze neza cyane, hari ibinyobwa n'ivyo gufungura, akaba aragatutu gafise n'inzu z'amanama zigera kuri zibiri, hakaba rero hariko harubakwa n'ubwogero bakunze kwita piscine mu rurimi rw'igifaransa, akaba ari igikorwa cakozwe n'urugwego mu gihe gitonyi cyane kitarenze amezi 6, ariko ukabona yuko ari igikorwa kibereye ijisho gihimbaye. Hakaba rero bavuze yuko bazobandanya kukiryohora kabe agatutu koko abantu bose bazohurumbira, mukamuzi yuko atawimiriwe n'abatari abasirikare bashobora kuza bakahicira akanyota. Aho hakaba hari ku kibuga citiriwe umuganwa Rudoviko Rwagasore hano i Bujumbura ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 2026 Myandagaro uyu mwaka w'2017, mu gihe hari haramutse hatanguzwa icese inkino za gisirikare zigira 11 zihuza abasirikare bo mu bihugu bihurikiye mu muryango wa Afrika y'ubuseruko. Inkino ziriko zirabera hano mu gihugu cacu c'u Burundi zikazorangira ku igenekerezo rya gatandatu Myandagaro uyu mwaka w'2017. Idefile y'abasirikare b'abarundi hamwe rero nabo mu bihugu vya Kenya, Tanzania na Uganda, intambo ndangakaranga ku Burundi
hamwe rero n'intambo ndangakaranga z'ibindi bihugu vya EAC zatambwe n'abarundi nyene, akaba ari vyo vyaranze uyu munsi wo gutanguza icese izo nkino zifise intumbero yo guhuza abasirikare bo mu karere ka EAC kugira ngo bamenyerane gusumba mu ntumbero yo gushobora kurangurira hamwe imirimo bajejwe yo kwivunira umwasi hamwe bazinanye. Mu majambo yagiye arashikirizwa n'indongozi mu gisirikare c'u Burundi hamwe rero n'indongozi mu karere ka Afrika y'ubuseruko, bakaba bamenyesheje ko izo nkino zifise akamaro ntangere na cane cyane mu gukomeza no mu gutsimbataza ubuvukanyi n'ubucuti hagati y'ibihugu bigize uwo muryango wa Afrika y'ubuseruko na cane cyane mu gisirikare. Nyene cubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi rero mu ijambo ryo kugurura icese izo nkino akaba yavuze ko kubona bibereye hano mu gihugu cacu c'u Burundi ari kimenyetso ntaseswa ko amahoro n'umutekano ataragaseseshwa rumuri hano mu gihugu cacu c'u Burundi. It's a great honor for Bujumbura and Burundi as a whole to host this 11th East African Community Military Games and Cultural Event 2017. This is a clear indication that peace and security reign on the national territory, contrary to what bad intentioned media and enemies of Burundi spread around the globe. Nyene cubahiro umukuru w'igihugu akaba yavuze ko nkuko abanonotsi b'abarundi bashishikara kuronka ibibanza vyiza mu mahiganwa mpuzamakungu, atankeka ko n'abasirikare b'abarundi nabo nyene bazogira ikibanza ciza muri izo nkino mu gihe basanzwe bafise n'ishaka ridasanzwe mu bikorwa vyo kugarukana amahoro n'umutekano mu bindi bihugu. Akaba rero yaciye yugurura icese izo nkino. With these remarks, I now wish to declare the 11th edition of the East African Community Military Games and Cultural Event 2017 officially opened here in the capital city of Burundi. Mani wahezagiri cyane kaze muri sanze. Hakaba rero hatanguye urukino rw'umupira w'amaguru rwahuje umugwi w'abasirikare b'abarundi, abo bambaye impuzu zera hamwe n'abasirikare bo mu gihugu ca Kenya, abo bambaye impuzu zitukura. Mu gice ca mbere c'urwo rukino impande zose rero zikaba zaranganya ubuhinga bwo gukina, ariko urukino rukaba rwagiye kurangira ku gitsindo kimwe c'umugwi w'abasirikare ba Kenya. Ku munsi wa mbere igerekerezo rya 28 Myandagaro uyu mwaka w'2017 umukuru w'igihugu nyene cubahiro Petero Nkurunziza yazindukiye mu ntara Gitega aho yuguruye icese inyubakwa zo kwakira ingenzi ziri ku musozi wa Songa kwibarabara riva mu gisagara ca Gitega rijima Kebuko. Izo nyubakwa rero zikaba zigizwe n'inzu z'amanama hamwe rero n'ivyumba vyo kwakira ingenzi bigera ku 50. Avuye aho nyene cubahiro mukuru w'igihugu yaciye aja mu ntara ya Ruyigi muri komine ya Butaganzwa aho yuguruye icese igice ca kabiri cibarabara ry'igihugu nimero 13 ari ryo Makebuko Ruyigi. Igice cuguruwe akaba ari igice ca Butaganzwa Ruyigi kingana n'ibirometero 19. Iryo barabara rikaba ryakozwe ku mfashanyo y'Ibanki ya Afrika ijejwe iterambere BAD ifatikanije na leta y'u Burundi. Waserukiye iyo banki kamisha ko kuva umwaka wa 2016 iyo banki maze kubaka ibirometero 300 hano mu Burundi. Avuye kugurura icese iryo barabara nyene cubahiro mukuru w'igihugu yaciye yerekeza ku mugwa mukuru w'intara ya Gitega ahari ikigo Senar
kijejwe kugorora abagendana ubumuga butandukanye bwo ku mubiri. Aho hakaba huguruwe icese inyubakwa nshasha iheruka kubakwa igizwe n'inzu y'amanama, ivyumba vyo kwakiramwo abagwayi hamwe rero n'ibiro by'abarongoye ico kigo. Izo nyubakwa zikaba zatwaye amafaranga yababa imiliyoni 300 z'amarundi. Ahejeje kugurura izo nyubakwa akaba yaciye yandika yongera atera umukono mu gitabo c'abashitsi b'iteka. Inyuma y'umutaga wo kuri uyo munsi nyene icubahiro mukuru w'igihugu ari kumwe n'ivyegera vyiwe uko ari bibiri, akaba yaratanguje umwiherero w'abagize leta y'u Burundi bari kumwe mbere n'abayobozi bakuru mu bisata bikuru bitandukanye vy'igihugu, ukaba wabereye isonga muri za nyubakwa zari zinjiwe icese mu gitondo co kuri uyo munsi nyene. Ku munsi wa kabiri gerekezo rya 19 Myandagaro uyu mwaka wa 2017 uyo mwiherero ukaba wabandanirije ku kirimba c'umukuru w'igihugu kiri Gitega, uhurikiyemwo abashikiranganji bagize leta y'u Burundi barongowe na nyene icubahiro mukuru w'igihugu ari kumwe n'ivyegera vyiwe uko ari bibiri. Ivyavuye muri uwo mwiherero tubushikirizwa n'umuvugizi wa leta y'u Burundi akaba n'umunyamabanga mukuru wayo Filipo Nzobonariba. Mwiherero ubaye ubugira kabiri abagize leta y'u Burundi baja hamwe n'abayobozi bakuru b'inzego n'ibisata bikuru vya leta kugira ngo barabire hamwe icoshobora gukorwa kugira ngo mu buzima bw'igihugu igituma mu mabanga y'inzego zitandukanye ibintu bigende bitera bije imbere neza kurusha kubijanye n'ingene inzego zitwagwa, ingene imirimo irangurwa, ingene umwimbo mu kazi ugenda wiyongera, mu njamake ingene intwari ibereye koko yotsimbatara mu bisata bikuru bigize igihugu cy'u Burundi. Ni muri iyo ntumbero rero inama yejo yahuza abagize leta hamwe nabo bayobozi bakuru yatangura, ikaba yari ije itumbereye kurabira hamwe ivyaranguwe mu vyo bari batekerewe mu nama nk'iyi yaheruka mu kwezi kwa kane ku mwaka itariki 18, ikaba yari yabereye Bukirasazi, aho abayobozi bakuru n'abagize leta bari batekerewe impanuro zitari nkeyi zijanye cyane mu ntamake no guhindura mu ngendo no mu vyiyumviro mu mirimo ya misi yose ingene abantu bakora. Ico mu gifaransa bakunda kwita ngo ni changement de comportement de mentalité, nayo akabantu guhinduka mu bijanye ikoreshwa ry'iburyo bwa leta, ibijanye no kugwiza umwimbo mu kazi na cyane kubungabunga amatungo ya leta no kwegeranya ayaba yarononekaye canke yanyurujwe. Hanyuma hakaba izindi mpanuro nyamukuru zijanye n'inyifato ibibereye mu kazi kubera karorera butwara, kumenya imigenderanire y'umukozi mukuru n'abakoresha n'abamukoresha nyene. Mu njamake rero mu nama yabaye ejo umuntu yovuga ko muri iryo rimburwa abarongoye ivyo biganiro barashimishijwe nuko uwo mwimenyerezo wagize kirumara. Harahindutse byinshi kuva abo bayobozi bakuru batekereza impanuro, umwe wese mu bashikiranganje n'inzego atwara bari batumiwe yaronse akaryo yo kufatira kuvyo yari yaratumwe gushira mu ngiro no kuraba ingene vyaranguwe. Usanga umwimbu urashimije cyane ku buryo nka bose benshi umuntu muri rusange usanga baronse amanota meza cyane kuko barabaha n'amanota bafatiye ku kugene ibintu vyahindutse mu byo bari babatumye, ingene inyifato no guhinduka mu byo bari baneguye byagiye biragenda. No munsi naho rero wari umwanya w'abashikiranganje bonyene nabo nyene gusubira kurimbura ivyo nabo nyene barabatumye kuzokorerako kugira ngo bafadikanije nabo bayobozi bakuru umwimbo bushikanganje bwose n'ibintu bigenda biragenda neza ku buryo mu njamake umuntu ashobora kuraba nko mu vyari vyasabwe hari nko gukorana cyane no bushikanganje buraba intwari bereye
n'ibisata vyabwo bijanye n'igenzura ry'amatungo ya leta canke ry'amasentare n'inzego zifasha guhasha abakaboko. Hanyuma rero bakaba bari basabye ko ubushikiranganje bwose bwo korohereza kandi bagakorana kugira ngo ibyo byo gusesagura umwimbo w'igihugu canke umwimbo wasesetse abawusesaguye bafatira ingingo ziboneka. Bakaba rero byo byose ntumbero nyamukora kugira ngo ikigega cy'u Burundi kibomboke kandi n'u Burundi bugira intambwe iboneka mu cyo umuntu yo kwita ukwikukira no kwigenga mu kwiyegeraniriza uburyo igihugu gishobora gukoresha bifatiye mu kuza barashira hamwe ubwo buryo bwose bwahora buzabaraca hirya no hino. Ivyo rero kandi bikaba byashimishije cyane ku buryo byakozwe kuko nkuko bose babikurikirana murabona ko igihugu kubijanye n'uburyo gikoresha kabo guhemba abakozi cyaye kurangura imirimo mikuru yihutirwa ya leta ko bigenda neza kubera ko amayira ubwo buryo bwahora butorokana yagiye arazibigwa. Hariho kandi nuko bari barabasavye yuko nk'ikibazo kijanye n'amasoko ya leta yuko bacicarira kugira ngo barabe ingene bijanye n'amasoko ya leta ico kibazo co fatwa mu mirimo n'abashikiranganje bonyene kubera ko hari aho usanga nk'ibikorwa vyabwirizwa kurangurwa na leta canke igisata ca leta byarazingamitswe ari nk'umugambo gahagarara kubera vyagoranye mu masoko n'abagomba gufasha ugasanga birabahagaritse ugasanga wa mugambi uradindiye. Naco nyene baracicariye kugira barabe aho bigeze baca basanga naho nyene intambwe irikirashimisha mugabo muri ico gice yaracasigaye gatoyi kukubanza kuba barabahangira cyane mu bijanye no guhindura amategeko. Itegeko ryo rirabe by'amasoko ya leta ubu rikaba riri mu nama nshinga amateka leta yaramaze kuriyiga. Ejo nibamara kugicarira rikava mu nzira hazohinduka byinshi kugira ngo amasoko ya leta yaheze akurikiranwe neza. Hariho n'ibijanye no guhindura ingendo mu bashikiranganje mu gufata ingingo zibereye ku kazi cyane gukarira atari gukara cyane mugabo gukarira abo bakoresha kugira ngo bijya bintu byo kugira bishira bizana ugasanga hari uruja n'uruza ku kazi ugasanga ku kazi abantu baradebukiwe nta kibakurikirana naho nyine bari basabye ati mukurikiranire hafi ku buryo rero abarongoye abandi uko amezi 3 aheze bumvikanye ko baza baragira raporo bashikiriza ico bita evaluation ku buryo rero kuva rwego rwo hasi gushika hejuru umwe wese azi yuko afise uburyo bamushinze ijisho baza baramugirira raporo bamuhana amanota bituma abantu bikubita gashi bijya byukurera amaboko bikava mu nzira. Hariho kandi n'ikindi bariko bararaba aho giteye ni ingingo yafashwe yo gukurikiranira hafi ibihugu bimwe bimwe mu mugambi kugira ngo baburabuze uburundi bikikamukiza mu migenderanire gufashanya bakaza barashinga ijisho inshabwenge nyamukuru babonye zikomakomeye bagaca bazinyuruza bakazisigarana. Ivyo mu nama yaheruka bari basabye gushikiranganje bumwe cyane bukarirwa n'iryo nyuruzwa no kuvuga bw'amagara y'abantu cyane mu gisirikare no mu gipolisi canke mu baganga aho usanga leta irungika kwiga abaganga b'inshabwenge bamwe nyene bimboneza babandi bavayo babaye inzobere bakaruhariwe yitwa specialist mugabo ugasanga hari ibihugu bimwe byamaze kubona ko bamaze kubona ko uwo muntu ari inshabwenge cyane iwaba asigaye arusha ubwenge n'abana b'abazungu biganye baca bagira uburyo bwose bagaca babagumya kugira ngo babakorere bakamishe ubwenge uburundi babwashyize bumutahe aho babonye nk'ibihugu bishika nka 3 bakunda kubanyuruza iburaya n'ububirigi n'Ufaransa n'igihugu ca Amerika iyo babonye inshabwenge ntibayereka bitahe. Rero bari leta baboye baronse raporo yo bamaze kumenya ivyo bihugu n'abahinga bamaze guca bagumayo hanyuma barafata rero ingingo zibereye zotuma bene ivyo bintu bitazobandanya bisubira ku buryo twibaza ko bazoba bagomba gufasha baja kwiga muri bene ivyo bihugu bagaherayo ashobora kuzosaba ivyo bihugu ati ngo mubigishirize ngaha cyangwa uzo bagomba kugenda guherayo agasaba ikonje ati ndigiriye murazo umuntu ari mu ikonje naho mubuza kugenda mugabo ntugende ku buryo bwa leta gumara imyaka 4 5 hanyuma ayo mafaranga yose leta yaragurihiye nguce mu kuyishimira ugenda gukorera umuzungu umunyamahanga
uri umuganga ngo ugende kubaga amaso umutima ubwonko ko abahinga barabigeze ko ugaca ugenda kuzovura bariya ariko kutagira ngo ni nabo baba baragufashije. Urumva rero ko ivyo bijanye nabo bagenda bagaherayo mu ngingo zapfunditswe leta yabonye bishobora kugabanya bene ubwo bunyonyezi ko umuntu yobivuga. Harimo bwa mbere hoho nk'abazoba bagiye kwiga mu mahanga ubwo buhinga buhanitse barisanzwe bakorera leta bazobanza kugenda babasinyishije ikontra urwandiko gwemeza yuko bazogaruka kandi bagiye bagumye bazobaheraniye leta. Mu gihe naho bitagenze gutyo nuko uzoba agomba kugenda abona umenga azava bimugora azosaba ikonje yiwe akasaba uruhusha akagenda kuko umuntu agiye mu ikonje tumubaza ngo ugiye kuyikoze kugiye kugira hehe mugabo ntazagende abandanya ahembwa na leta yongera arihigwa na leta hama ngo aheze ngo ahereyo. Yindi ngingo nuko bene ivyo bihugu bimaze kumenyekana uwagiye uzofatwa ingingo yuko atakamaro kubarungikayo uzoba bagomba kuza kudufasha mu gisati kineke barazoza batwigishiriza abo bantu ngaha bagomba baze batware babakuye ino aribo bijanye mugabo tutabarungikiye ngo batwigishirize mwongere nimwabona hakizi ari bakirumara muce mu bikorako. Ivyo rero nivyo twa muri leta bagiye kuvira hasi kuko ivyo birababaje. Ikindi novuga mu bijanye n'ingene uwo mwimenyerezo washimishije abaye n'icyo mukuru w'igihugu baba leta yose nuko umuntu aravye baba bajya barongoye bisata bikuru by'inzego za leta baba mu bushikiranganje nyene umuntu aravye ingene mwimbu wateje imbere ingene hari ibintu byinshi byahindutse mu ntumbero nziza yuko hagararira inyungu z'ibikorwa vya leta inyungu z'amabanga ya leta inyungu z'abene gihugu mu mabanga wese abajejwe n'umunyeshuri mukuru w'igihugu bishimishije ku buryo yahaye amanota mu bari bitavye 78 kuce dukeye kwijana mubona rero ko bishimishije nawe nyene yabonye yuko imbere yuko uwo mwimenyerezo utangura naho duteye ubu hari ciyongereye. Mu ncamake rero umuntu yovuga yuko riri suzumwa yo gushira umwimba habona kuraba ingene ibintu byagenze umunyeshuri mukuru w'igihugu yashimye ingene ibikorwa byakozwe hanyuma kandi anashimira nabo bagize barongoye izo nzego nyamukuru ku buryo yabonye yuko uwo mwimenyerezo uzobandanya mu mezi 3 no kuvuga kiretse nk'ibindi izindi mpanuro batekerewe navyo batarashobora kuringaniza neza basabwe ko mu mezi 3 zosubira tugahura ahatanye kazosanga ibintu byaragiye imbere gusumba. Akaba rero ari no ngaha turangirije ko kino kiganiro nahuta.